Iryo shure rya lycée communale ya Gatumba ryatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994 ritangura ryitwa College Gatumba nkuko bivugwa n'umwe mu batanguje iciyumviro cyo gutanguza iryo shure Jean Mertus Ntamavyariro uno munsi asanzwe arongoye komite y'abavyeyi kuri iryo shure ngo ryatanguye mu bihe bitoroshe kuko hari abanyeshuri batari bake bashwiragiye nkuko avuga iryo shure ngo ryatanguriye mu masomero basembereye ukwiyumvira ingene ishuri ryobaho byatewe n'amagume y'icenda na gatatu amagume ateye Perezida Melchior Ndadaye bakamugandagura abanyeshuri benshi barashwiragiye aho na jewe narimwo niho rero twaca dutangura kwiyumvira ugonya ati none ehera bwa mbere bwo college communale Mutimbuzi yaramaze kuba nta college communale zibiri ziba mu ikomine aho ni twebwe turiko turabivugana ngaho no twavuga ati oya usanga bibaho rekeje tuzebaze mu santeri ko bishoboka twazindukiye kwa musanteri yari minani tumushikiriye turamubaza ati twe hari ikibazo kitubaki tinyabaki mbega nyakuba burya ikomine irashobora kugira amakoreji komino menshi nawe rapati naje ivyo ntavyonze ariko ndaza kubaza ministre numve ko kibaho tuca turataha ku mugoroba yaje na za modoka bita ngo ni Saipa yadusanze wiwe tuca turamubati duhe yankuru babavuze ngo naho umutumba umwe wogira college communale ngo birashoboka. Mu nyuma rero iryo shuri rirateba ririyubakira amasomero yaryo yari yubatse mu matafari y'ivyondo ariko rero nkuko abarundi bayamaze bati gato karakura iryo shuri ryarabandanije ritera imbere naho bitari vyoroshe nkuko vyemezwa n'umuyobozi waryo Florian Nijimbere igihe hari ibirori byo guhimbaza yubire y'imyaka 28 irangiye ririko rirarerera igihugu aho rero ngo abatari bake baritanze kugira bashike kuri iyo ntambwe akavuga mbere ko yizeye ko mukorera mu ngata bazobandaniriza aho yaragejeje isemo. Iri shure rero rirakuze kandi rivyo mwibonera ino ntambwe rero tugeze ko ni ntambwe ihambaye cyane ku ruhande nk'umuyobozi ndavuga ku bijanye n'ibikorwa bihambaye haba mu ndero canke mu bw'inyubako iri shure ryagiye riracamwo. Ubwa mbere na mbere harabaye bitanga kugira ngo iri shure ribeho harabayeho ababandaniriza abandi bagejeje kugira ngo twese umwe wese abandanya akora icyo ashoboye kugira ngo dukwize iyo myaka 28 tukizera neza yuko nabo dusubira kumbure murano mabanga bakadukorera mu ngata nabo nyene bazokora kugira ngo twese hamwe abazoba bakiriho dushobore guhimbaza isabukuru y'imyaka 50 rino shure risayangana rimaze kuramura n'imyaka myinshi. Nkuko icivugo ciyo sabukuru cari gishingiye ahakuru ku ndero y'akanovera no gusanura inyubakwa z'iryo shuri Florian Nijimbere arirongoye avuga ko muri ico kiringo c'imyaka 28 ivyaranguwe atari bike mu bikuru rero akavuga inyubakwa zasanuwe n'abanyeshuri barenga amajana 650 baharonkeye impapuro z'umutsindo. Muri abo rero baciye kuri iryo shuri ngo hari abari mu mabanga hambaye y'igihugu yaciye mbere aboneraho akaryo ko kubereka abari ngaho bamwe mu bari bitavye ivyo birori. Kuko muza kuvyumva ishure ryavuye kure ryaramuye gushika no mwanya tumaze kugera ku mikangara irenga amajana 650 baronse na bushobozi abana baronse impamya bushobozi mu bisata bitatu. Hari n'abandi rero bashoboye guca hano mu mwaka w'indwi mwaka w'umunani abandi bagarukira mu mwaka w'icumi abandi bahamara umwaka tubateranije iri shure riramaze gucako abanyeshure barenga 15,000. Muri abo bose rero hari abo Imana yateye iteka bakaronka amabanga akomeye mu gihugu abandi
n'abadandaza bakomeye, abandi bari mu nzego zijejwe kwivuna abansi n'iz'umutekano, abandi n'abarezi bariko barera abandi bana, abandi bakora ibikorwa bihambaye kubera ubumenyi bw'akanovera bagiye barakura kuri ino shure. Kandi natwe twese iri shure ryarashoboye kuturera. Nagira nsabe uzi wese mu cubahiro ciwe yaciye kuri ino shure nubwo yarimazemwo umwaka umwe canke ibiri canke akahereza mu cubahiro ciwe avyaguruke. Abaroni bake baza gufata ikirasi kimwe kirimo waciye hano hantu atora mikoro uko akavuga ivyatejwe andazi ko mushobora gukurura amatwi kuko iri shure ryaravuye abagabo b'ijunda n'ijambo. Umwe rero mu batanguranye n'iryo shuri, Jean Paul Rubanganya, yaratekereye impanuro urwaruka rwiga kuri iryo shure, ababwira ko batorindira kwiga ku mwanya wa nyuma kuko ngaho mu Gatumba hasanzwe hari bisamaza vyinshi. Ngira nteri intege urwaruka abanyeshure uno munsi bari bariga ngaha. Aha mu Gatumba hariho byinshi bisamaza. Twebwe ico gihe ntivyari byoroshe. Mugabo twashima Imana no munsi twarize kandi twarahejeje. Namwe rero ico nubasaba, ico nubahanura nugushyiramwo inguvu umwete, mufise abarimu beza, mufise abayobozi babitaho. Je ndibuka Samandare umuyobozi honorable dutonze mu gatondo kw'ibendera ry'igihugu yatubwira ikintu cyo tuzokibagira. Nico nagendeye ko naho nagiye hose yavuga ati n'attendez pas les derniers jours, étudiez de jour au jour. Murabyumva? Eka mbere na mugenzi we Niyonzima Eric asanzwe ari umushingwamanza nawe yize kuri iryo shuri, yaremereye urwaruka ruri ngaho ko uwozoshima gukurikirana uwo mwuga azomufata mu mugongo. Jewe nyagira uwifuza igikorwa nkuru no munsi ndamuteye intege, arazoza anyegere, hama nawe niyabona ico ndi uno munsi agishima nawe nzomufasha. Ico ni ikintu nemerega. Umuyobozi w'indero muri komine Mutimbuzi George Nzeyimana mu ijambo ryiwe yagarutse ku mpanuro zitandukanye yahaye imirwi itari mike y'abantu bari ngaho, haba bahize, abavyeyi, abarezi hamwe n'abanyeshuri. Akaba atibagiye gukeza urongoye iryo shuri rya Lycée Communale Gatumba, aboneraho mbere no gusaba ko abandi bomufatira kwa karorero. Nabonye yuko abarerewe ngaha bitavye akamo, batubereye icigwa kandi twongera tunabatuma kuba uyu munsi iri shure ryatunganije uno munsi kugira ngo ribegeranye, ribahuze, ryongere ribagarukane, riberekeza kuraba intebe bicayeko, ko ari ikintu gikomeye cyane. Tubasaba ko boguma bakora uko bashoboye kose kugira ngo iri shure riguma ari icitegererezo. Abavyeyi nabo nyene twohakura icigwa kugira ngo tubone yuko ishure ari nderagakura, kuko hariho abavyeyi bamwe batadufasha kurera, umengo abana babo babahebeye abarezi gusa. Soze rero jambo ryanje nsaba abayobozi bagenzi buyu yashoboye gutunganya runo rumagwa. Siwe yatanguye ngaha muri komine, mwumvise yuko iryabaye irya mbere ni Lycée Communale Mutimbuzi. Nagoma ndamuhereko kugira ngo nawe vuba adutumeko tuje guhimbaza yubiri. Cengira ko nabandi ndazi ko gahabagita. Uyu muyobozi atubereye akarorero keza muri komine. Mwabonye yuko ari ikigwa gikomeye kibonekera muri rubanza mwenuru. Umuyobozi wa Lycée Communale Gatumba akaba yarasavye abari ngaho guterera agacumu k'ubumwe kugira ibikorwa byo gusanura iryo shuri birangire, kuko ibikenewe bitari bike. Mu ntumbero yo guhimbaza bino bikorwa twarashoboye gusanura bino birasi, twongera kandi turategura neza salle informatique kuko twari twarahawe ingabire tudafise aho dukorera. Nubwo mubona ano mashure asuku indani pavema yose
yaramaze guhera. Ni nka wa muntu ashaza ku mubiri, umutima waramaze kugwa ingese. Ibirasi 15 mubona ngaha, 10 mubona ngaha n'ibindi ku ruhande, nta pavema n'imwe ikomeye. Tukakenya rero ko abadufata mu mugongo bubandanya badufata mu mugongo. Ivyo birori bikaba vyarangijwe no gutanga impapuro z'iteka bise certificat d'honneur ku bantu baserukira imirwi itandukanye bitanze mu bikorwa bitandukanye vy'ishuri. Muri abo twovuga Dr Sango Ferdinand na Dr Evariste Gafumbegeti, Ambassadeur Bikebako Gerard, Nizigimana Pascal, Rumanya Isaac. Abandi baronse izo mpapuro bakaba harimwo umuyobozi wa mbere w'iryo shuri Honorable Samandari Jean, abigisha Harimeshi Nicola hamwe na Siniremera Agnes Bertile hamwe rero na komine Mutimbuzi. Inyuma yaho rero userukira abavyeyi nawe ati natanzwe, aca ahamagara abo basangiye iryo banga ryo guserukira abavyeyi, baca bamuhereza urupapuro rw'iteka umuyobozi w'iryo shuri bivanye ngo nibikorwa arangurira iryo shuri. Turangize tubamenyesha ko ibirori by'iryo sabukuru vyungurujwe kubera igihe iryo shuri ryarumanya imyaka 25 y'isabukuru, aho muri ako karere hari hateye umwuzure, arico catumye rero iyo sabukuru ihimbazwa ku myaka 28.